Dusubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imboneshakure Hejuru TV. Umwanya w'amakuru hagezweho muri uyu mugoroba wo kuwa Mungu kw'itariki ya 21 kwezi kwa kane 2024. Turabaha ikaze abari mu bice bitandukanye biri hafi y'ikiyaga Tanganyika. Ese mumerewe gute? Hari inkuru rero mugiye gukurikira twabateguriye ku ngingo yafatiwe mu nama nshikiranganji ku wa 17 kwezi kwa kane 2024 Igitega. Yarirongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Muri ivyo rero mu vyafashwemo ingingo nuko bene gihugu bose bategetswe kuhava vyihuse. Muti vyifashe gute? Muri aya makuru mukaza kubikurikira ku buryo burambuye. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Hari umwe mu bakurikirana inkuru zigiye zitandukanye muri politike y'u Burundi hamwe n'agateka muntu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, aho yagize ati ingingo yarayifatiwe mu nama nshikiranganji ku wa 17 kwezi kwa kane 2024 Gitega ijanye no kwimura burundu abanyagihugu mu Gatumba bivuye ku iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Hari ico yanyibukije, yabandanije agira ati ndibuka ko nigeze kuyaga n'umwe mu bategetsi bakomeye b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bagishika mu gihugu ari mu ntango za 2006. Uwo mutegetsi yambwiye ko hari impanuro zikomeye abashinwa bahaye indongozi z'umugambwe kugira barabe uko bazoshira mu migambi igihugu cokorerako. Yagize ati uwo mutegetsi yambwiye ko mu vyigwa abashinwa bagiza mu gisagara ca Bujumbura basanze ari uruhombo rukomeye ku gihugu kuba hashizwe igisagara abantu babamwo mu gihe kirya kiyaya cari kuberwa hashizwe amagitari y'uburimyi, kuko kirya kiyaya gifise ivyankenerwa byose kandi bidasanzwe vyotuma umwembu waho woba mwinshi rwose kandi ukaboneka umwanya muto ugeranije n'igihe ibiterwa bitwara birimwe ahandi. Yagize ati muri ico kiyago n'abashinwa babwiye uburongozi bw'umugambwe ko hamwe kiriya kiyaga co ku kiyaga Tanganyika cokorerwamwo uburimyi, umwimbu wonyene uhava woshobora kugaburira abarundi bose n'ibice bimwe bimwe vy'igihugu bibanyi bakaronka, hakaboneka rero n'ibishorwa mu mahanga. Umutegetsi rero ngo vyaraboneka ko uwo mugambi yawushimye cane, ubona ko nawe ari mu barundi bakunda ivyo kurimwa. Niho rero yabazwa ingene abona vyokunda kwimura abantu ukabakura mu gisagara kandi ubuzima bw'igihugu ariho buhagaze. Yaciye rero amwenyura aca abwira uwashinze ntagira ati burya umugambi ugoye gutangura ariko umaze kuwushira mu bikorwa ubona ibintu vyikora kuko n'Imana ica ihezagira. Yagize ati yaciye ambwira ko umugambwe CNDD-FDD ugira utanguza umugambi uzocisha muri leta wukomakomako, uwo nawo ukazoba ujanye no kwimura ibisata bikomakomeye vya leta bimwe bimwe bikenerwa n'abantu benshi. Umutegetsi rero yamubwiye ko igituma abantu benshi bahahurumbira kuba i Bujumbura badakurikira ubushuhe canke amazi y'ikiyaga, ahubwo bakurikira ibisata vya leta bisanzwe ari nkenerwa mu buzima bwa misi yose bw'abarundi, ngo nkaho baronderera impapuro z'inzira, impusha zo kugendesha ingendeshwa, impapuro zigenga ingendeshwa, impapuro ndangamatongo, impapuro mpamyabumenyi, ibitaro vy'akarorero, amashure meza. Ivyo vyose bigaca bituma haba uruja n'uruza rw'abantu rwinshi, ari vyo bituma haca haba urudandazwa rukomeye kuko hari abantu haba hari n'amafaranga. Yagize ati aca ambwira ko mu migambi umugambwe uzocisha muri leta harimwo ukudugana ivyo bisata nkenerwa vya leta mu ntara ya Gitega. Ndamubaza nti kubera iki Gitega? Aca anyishura ko Gitega iri mu ntara isanzwe iri hagati na hagati mu gihugu, uburyo vyokorohera abavuye mu zindi ntara kuhahurira barondera vya bindi vya nkenerwa twavuga, bigashoboka ko umuntu aza agasubira inyuma. Ikindi naco ngo Gitega isanzwe yarigeze kuba umugwa mukuru w'igihugu, uravye ukuntu yagutse nuko yubakitse, gusubira kuyigira umugwa mukuru ntivyogorana. Yabandanije agira ati aca yongera ambwira ati kugira na Gitega ntihave ica higundaniramwo abantu nka kurya kwa Bujumbura, hazoca higwa ibindi bisata vya leta
bishirwa mu ntara zose kugira ababikeneye babironke iwabo, gutyo bibakuremwo kugira umutima wo kwimuka. Mu vyihutirwa yo kwimurwa ico gihe yaravugwamwo ibiro vy'umukuru w'igihugu, ubushikiranganji bwose, inama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe na vya bisata twababwira haruguru. Gutyo rero inyuma y'imyaka mike abanyabujumbura baduga i Gitega kurondera ivyangombwa bari kwisanga baduze kwegera ivyari vyatumye bamanuka i Bujumbura. Yashinze nayo yagize ati ico gihe yambwira ko kugira uwo mugambi wihute yari yavuganye n'abarwizatunga batari bake bari guca batangura kubaka inzu z'uburaro zari guhabwa abakozi ba leta ku ngurane bazoriha. Bukebuke nka kurya umukuru w'igihugu Bagaza yari yabikoze kuri ziriya nzu zo mwishatanya i Gitega canke mu Ngagara i Bujumbura, ariko ngo yambwiye ko bari guca bafata ingingo ko atawusubira guhabwa uruhusha rwo kubaka inzu yo kubamwo i Bujumbura keretse ushaka kuhashinga uruganda, kuko Bujumbura iri kuba yamaze kuba akarere k'ishikiro y'ibidandazwa biciye mu kiyaga Tanganyika. Buhoro buhoro uko abarundi bari kugenda bava mu gisagara ca Bujumbura bimukira i Gitega, leta yari guca ifata ingingo yo guha muzibukira bari basanzwe bahafise amazu n'amaparasera kugira leta ihakorere imigambi y'iterambere, kandi bigaca vyoroha kuko uwemeye guheba inzu y'i Bujumbura nawe yari guca yemererwa guheberwa iyo yahawe nk'ideni i Gitega. Gutyo Bujumbura rero yari gusigara igaragara n'abake basigaye iyo bagahabwa imizibukiro bakimurwa mu bindi bibanza biri kure ya kirya kiyaya. Yagize ati kubw'uwo mutegetsi ngo inyuma y'imyaka 10 yarabona ko Bujumbura ari kuba yose yagiye mu minwe ya leta, gutyo umugambi w'uburimyi ugaca utangura. Mu myaka 5 abarundi bakaba bari kuba basigaye bimbura umusesekara bagahako ibihugu bibanyi, kuko uburimyi bwari kuba bwarahagurukiwe, gutyo n'irindi terambere rigaca rikurikira. Uwo yashinze intare yaciye avuga ati ntawuzi ico Imana yakoreye ivyo kuduza amazi ya Tanganyika kugera aho biba ikiza gituma abantu bahunga, ariko ku ngingo twaraye twumvise ngo bagira bimurwe ubutakigaruka vyaciye binyibutsa uwo mugambi naganiriye n'uwo mutegetsi ko hari igihe boca bawufatira ku gace utangura kuja mu ngiro. Ariko ngo kubwiwe igica kimutuma abona ko ivyo bitokunda ngo nuko uwo munsi abakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi bafise amabanga akomeye y'igihugu bofashe ino ngingo badafise umutima rugaba wo gukunda igihugu ngo bigeze aho keretse n'amajambo bavugira mu makoraniro bikaba ivy'akarimi hatari ibiva ku mutima no mu bwenge. Niko rero uwo yoba yaheraheje ni iciyumviro ciwe rero, ariko kandi hanavuga kuri solution leta y'u Burundi yoba yarafashe yo kwimura abari mu bice bitandukanye bigeremewe n'amazi mu gisagara ca Bujumbura. Bujumbura rero Regideso n'ubundi ntishobora guha abanyagihugu amazi n'umuyagankuba. Ubuzima mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura bwanze, abanyagihugu bari mu bihe bigoye cane bivuye ku bukene bw'amazi n'umuyagankuba bwaraheze n'imisi n'amakaritsiye yose akorwa ko n'icikagurika risubiriza ry'umuyagankuba. Itangwa ry'amazi meza naryo nyene ririmwo ingorane, kuko amakaritsiye ngarashobora kumara indwi mbere irenga atama na rimwe ry'amazi riri mu mabombo. Twebwe tuba mu makaritsiye y'inyuma y'igisagara nitwe dukorwako cane, uwo mengo baratwibagiye. Nta mazi nta muyagankuba, kandi ikibabaza gusumba nuko tutaronka inyishu n'imwe nubwo turira. Niko umunyagihugu wo muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura yitoga. Abantu bo mu bice bitandukanye bavuga ko bafise ubwoba bwo kwandura indwara zifatiye kw'isuku rike, ntituzi nimba ari gukurakuranya amakaritsiye ahabwa amazi canke bitari ivyo. Igice rero kirashobora kumara imisi 2 canke 3 kitagira amazi, ahandi naho ukaba ari umuyagankuba. Ivyo biratuma ubuzima bugora. Umuryango uri ku munyagihugu muri zone Kanyosha yidoga. Igice ca zone Mukaza igisagara ca Bujumbura nyene kirimwo ikibazo gikomeye c'umuyagankuba. Haraheze indwi irenga bivuye ku cuma ca Regideso cahiye gica gisambura igikwiragiza umuyagankuba. Abakozi bo muri iryo shirahamwe rijejwe gutanga umuyagankuba n'amazi rya Rudene mu Burundi barahumuriza ku bwabo isanurwa ririko rirakorwa mu ntumbero yo gusubiriza ivyuma vyapfuye. Hagati mu gisagara ry'umunsi wose humvikana urwamo rw'amamashini yatsa umuyagankuba, ariko kubw'ubukene bw'ibitoro zatswa hari ivyihuta. Hari ikindi giteye amakenga, kuko muhinga mu vyo gukingira ibidukikirije yaragabishije ishirahamwe Regideso ko ryo kwitegura
bidasanzwe kuko amapompo ari hafi y'ikiyaga Tanganyika mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ageramiwe n'iduga ry'amazi y'ico kiyaga cane cane ahegereye ikiyaga Tanganyika. Ni nako imugina abantu batari munsi ya babiri barapfiriye mu mvura y'igihuhusi. Imvura nyinshi rero yaraguye muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke kuva mu ndwi iheze. Mu ntwaro muri iyo komine bamenyesha ko hari abantu babiri bapfuye n'ahandi benshi barakomeretse. Hari kandi n'amazu ashika 100 n'amagitari amajana y'imirima yononekaye. Abanyagihugu bo bariko basaba gufashwa. Ibiciro vyakozwe gucanira imitumba ya Nyempundu, Nyamakarabo na Kagurutsi kubw'abanyagihugu. Izindi ndwi zibiri ibice vyacu vyaraguwemwo imvura nyinshi, abantu babiri barapfuye, abandi 12 barakomereka. Twaharuye amazu arenga 100 n'imirima myinshi yononekaye, niko abanyagihugu rero bigana nabo mwiheburo. Intwaro isigura ko isi yatwawe, amazu yose ararengerwa agwa ku bayabamwo, bituma abantu 2 bapfa, 12 nabo barakomereka. Imirima rero yononekaye igizwe ahanini n'ibiterwa vy'ibiharage, imirima y'ibitoke n'imyumbati. Niko intwaro ibandanya isigura. Ku kibazo c'abanyagihugu rero basaba imfashanyo, mu ntwaro bamenyesha ko ikenewe ariko ko ico kibazo cashikanywe ku babakurira. Twatanze icegeranyo abakozwe ko ahanini bakeneye aho baryama, vyo kwivuka, ibifungurwa, imiti hamwe n'ibikoresho vyo mu nzu bitomorwa n'intwaro. Turabakengurukiye cane banywanyi bacu, turabakengurukiye cane ko mwabanye muri aya makuru natwe. Basaba kugira ngo nimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho kuri Mboneshakure. Mana bahezagire.